wa kabiri igenekerezo rya ndwi ruhuma umwaka wa 2023 ku gituro c'amamodoka asanzwe yunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura aja Kamenge, Kinama na Ruziba niho ishirahamwe Burundi Wallet Electronic Payment ryatangurije igikorwa co kwereka abiyunguruza uburyo bushasha bwo kuriha bisi hakoreshejwe ikarata. Urongoye ishirahamwe ryo kunguruza abantu Otrako Deni Bukuru aravuga icatumye biyumvira uwo mugambi nico bategekanya kucerekeye ubukene bw'imodoka. Ni umugambi twateguranye n'iyi association kugira dushobore korekta amafaranga mu buryo bworoshe bidaciye kuza barayahanahana mu ntoki kuko amafaranga murazi kwagoye igihe abantu baza barayagumya mu ntoki bagira ikintu bitatandaza kuza barayikorako. Rero twaravuganye aba bantu ba association turavugana yuko dutekerezwa kwiyumvira ikintu cyo gufasha kugira korekta aya mahera duciye mu buhinga bwa none. Iyo technology rero mubonye nga aha ni nka echantillon kuko imodoka zose za Otrako zizoba zose zifise ubwo twuma ku buryo umuntu yinjira atari bimwe byo kuvuga ngo sohoka ngo riha. Nibaza ko twoje duhamagarira n'abandi bari muri ibi bya transport ko bokoresha uwo mugambi. Ni umugambi mwiza, umugambi utuma haba recette total. Gushika igihe turafise iyo dufise yose irakora murayibona igihugu cyose, murabona ko zitembera igihugu cyose. Rero izo dufise twaba turakorera kuzo dufise, hanyuma turafise n'imigambi yo kugura izindi. Akamo twotera abantu kuko umugambi ego ni mushasha mu Burundi, mugani abamaze gutembera umugambi niwo bakoresha mu kugira bakira amafaranga avuye mu bakiriye baba binjiye mu modoka zabo. Gutera kama aba bajejwe bari mu vya transport ko nabo bokurikira nka pilote Otrako kugira ishobore kubafasha abagira investissement baronka uburyo ukwiye ntagire fuite zibaho. None amahera amaze guca mu minwe y'abantu benshi ntabura yagenda. Rero nico gitumwa n'uwo mugambi kwawufashe kugira tugabanure nimba ayo uragenda ushobore kuyagarura. Mugabo urumva abantu barabize, nawe nibaza ko nawewe uza aragucisha amahera mu minwe ukava muhira ataco wasizeho. Nibaza ko ugiye tandanse yo kuza gutora urwo twubona. Nico gituma rero tugerageza gukuraho iyo tentative tuyikureho, abantu ayaronse yabe yinjiye mu kigega ca leta. Pascal Nigarura arongoye iryo shirahamwe arashikiriza akamaro k'uyo mugambi haba kubiyunguruza, abazigendesha hamwe na bene imodoka. Ishyirahamwe biwip uno munsi rifatikanje n'ishyirahamwe Otrako yatanguje umugambi w'ubuhinga bushasha bwo kuriha mu mabisi kugira bwa mbere bishobore gufasha mu iterambere ry'igihugu dukoresheje amahera bitwa ataboneka bakoresheje amakarata. Hama uwo mugambi kandi uje gufasha cyane abari mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu. Gute uwo mugambi uje gufasha abunguza abantu n'ibintu nuko mu mugambi amahera yose aca mu bwo buhinga bwa none, nyene imodoka yakurikirana aciye ku telefone yiwe ko nta mahera ariko arinjira umunsi. Bica bimufasha kandi kugabanya ico bitwa novuga abakozi benshi. Nk'ibisi ifise imeze neza nta mukomva izo bikeneye umushoferi wenyene ko awewe azobikurikirana ukuntu guhinga bwo kurakora muyo bisi yiwiwe. Hama ikindi nuko bya bintu byahara usanga umukomva ari bamuhaye amahera ashaje, amahera yabaye bapirase biganye atavyo kuko azoza amahera dosa gukora mu ntoki aze bara amahera ibitwa electronique, amahera ataboneka mugabo wewe afise ko ntagira hane ayatora. Hama ikindi nuko abene igihugu bibafitiye akamaro kanini. Za mpari zahora ziba hagati y'abakonvoyeri n'abashoferi ntizosubira kuko ubwo buhinga akoresha karata amahera dona kuyashiramo mu gakata k'ibuyego bici canke kuri ntuze ya kuri supermarché ahantu ku mabotiki tuzo twarashize ahantu
bashiriye apa amayinite. Rero umunyagihugu azobafise ako karata konyene akagendana atakoresheje amahera gumayo nta na kimwe giraba. Hama umunsi yashatse kwiyunguruza wenyene niho agatora ako gakarata akaza muri ville agashaka iyo bisi ifise ico cuma. Ikindi nuko ako gakarata kazimbutse cyane gose ku buryo umwenegihugu wese azoba afise ubushobozi bwo kukagura. Ikindi nuko n'umwenegihugu kandi ako gakarata hari igihe hahora haba bivanya ibituro biri namba yure muri ville aja mu Kamenge azobaze ko atanga amajana 550. Mugabo nk'umuntu yuririye nko kuri Kotebu bivanye n'ikuntu leta tubashite bituro hazo ndakubwana konvoyeri ngo amajana 5 cyangwa amajana 3 hazo hari amahera ico cyuma uko jeje kuco nyene citwarira mutavugije induru na shoferi. Hama ikindi kandi kije ubuhinga baje gusahiriza uzofasha leta ucabuzana ico bitwa urutonde mu kwiyunguruza. Nta bintu by'akajagari bisubira kugira nti kwiyunguruza bica ibintu byose bica bija hehe ku murongo. Abene imodoka baca bashobora gukontorera imodoka zabo bakamenya ko imodoka zibayeho na leta kaca bifashe kaca yumvira indi migambi yotuma iteza igihugu imbere mu gisata cyane cyo kwiyunguruza cyane cyo kwiyunguruza. Ico gituma rero ubuhinga buje ari nk'inyishu ku bantu bunguruza abantu n'ibintu no ku gihugu kuri twebwe abene gihugu buje kugira ngo kudufasha mu kwiyunguruza tutarinde kugira gutera impari ngo ngarura ikibaja ngo mikibaja cyane twende dukubitana ingoma nkuko bihora bigenda tuna tubibona babapfuye ikibaja. Rero nico societe biwip izanye nk'inyishu umuntu wese ari mu gisata cyo kwiyunguruza yaba umwene gihugu yaba leta yaba abantu bose bakoresha ico gisata muri make. Twahisemwe Otrako kubera iki? Otrako imaze kubona ubuhinga yarabushimye, imaze kubona kuntu uburyo rimwe na rimwe bigora ko nishobora gukontrola uburyo bwinjira mu gisata cyo cy'amahera. Yashimye ubwo buhinga ndavuga ati ahubwo ni nyishu kuri twebwe dukora mu gisata cyo kwiyunguruza. Cyo gituma Otrako yacishime bati reka ubuhinga tubushire hehe tubukoreshe twese turi hamwe. Hama mu bindi bunguruza abantu n'ibintu izindi modoka atari Otrako nazo no umugambi bose barahamagariwe kuza mu mugambi. Nta numwe umugambi ugizene wa ukumira hamagare ku muntu wese yifuza abona ati je ndashaka iterambere umuntu ze ku modoka yiwanje, kuko hari igihe umuntu agura imodoka ikarinda ihera bamuha ivyo 100 ataza amahera atarashobora no kwishura kwa aya mahera. Mugabo amahera yose azoza mu iyo modoka ukazoya yaciye nyene imodoka amahera azoyabona uko nyene. Hama bice byongera bifashe abashoferi kuko umushahara azoba yinjije umushahara azoba yinjije amahera menshi. Rero nyene imodoka ntazoreka kumwongera umushahara kubera abona yagizene yinjije amahera amahera dutikanya gucanga kwiyo karata na amahera make cyane angana n'ibihumbi 4. Hama ikacifata ikiringo cy'umwaka wose umwene gihugu ayitunze. Amahera naho yashiramwo agumayo kiretse uruzomara umwaka utagizene utayikoresheje mugaba agumayo nta muntu numwe yakurayo. Ku miduga iduga ruguru nahone birimwo nico gituma Otrako yavyiyumviriye nayone. Hariho ubuhinga bitaraja ngaha kumbure n'umuntu atazofisa ku gakarata nawe nazoshaka kugira azoshobora kubukoresha ni ubuhinga bwitwa QRS. Ni kode ibifisa agapapuro ushaka ku modoka kacitwara amahera bivanye n'intara zo bwiyemwo kacitwara ayo mahera. Naho nitwo turabizogena ni kebuke twadutangura Bujumbura hama dutandukire n'izindi ntara. Nayo abafasha abagendesha izo modoka abo bita abakonvoyeri mu gifaransa bafise amakenga ko akazi kabo kagiye kurangira. Urongoye iryo shira hamwe Pascal Niragira arabahumuriza ati abakonvoyeri nta kazi twa tubatware ahubwo n'iterambere kuri bo. Namba uri umukonvoyeri kumbure kuba umukonvoyeri urazi kunyonga imodoka ahubwo wewe uzoca gutera intege wiga imodoka hama bose wajya haraguha akazi ko kumutwarira imodoka. Nibyo mu ntango hari imodoka zizazigifisa abakonvoyeri kubera bivanye n'intuze ya namano vuga ukuntu zimeze icyubya cyuma idashobora kuzinjiramwo nkuko bitegekanije. Numbe abo ntibazoca bahava baza barakoresha intuze cyo bitwa ama appareil bitwa ngo na mandroide. Mugabo umuntu akozako irya karata nyene urumva akazi barashaka fise. Mugabo igihe umubosi we yashina kagura imodoka nziza urumva we wazo washimye ko girane agabanya abakozi mu kazi kiwewe asigarane
bashobora kugirana. Abene gihugu bakaba bashima uwo mugambi. Emerine Bigirimana umwe mu biyunguruza na bisi avuga ati: Ndabyakiriye neza, ni ibintu byiza cyane bitomoye, birameze neza kuko hari igihe mba muri bisi ugasanga amahera aratakaye muri ubwo buryo, ariko narishe imbere y'igihe nta ngorane biteraniye. Ni ukuvuga umugambi ni mwiza cyane wobandanya kuko Imana ibampezagirira abantu mwabyiyumviriye. Twabamenyesha ko ari igikorwa cyo kugerageza leta imaze kucemeza. Ubwo buryo buzoca bukora ku modoka zunguruza abantu mu gihugu cyose. Iradiyo, televiziyo, RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.